mutumba Musenyi komine Giharo intara ya Rutana aho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi ari kumwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo bagendera impunzi z'abakongomani baba mw'ikambi ya Giharo bakaba babashiriye imfashanyo zigizwe n'impuzu hamwe n'ibifungurwa. Intumbero nyamukuru akaba kwari kwereka izo mpunzi ko babafise ku mutima. Uwuserukira HCR mu Burundi Brigitte Eno Mukanga akaba yashimye cane kukuntu umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi yitaho impunzi z'abanyekongo. Yongera asaba umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo gufasha abana bateshejwe amashuri n'intambara ko bosubizwa ku mashuri na cane cane abana bari mu mashuri arangiza yisumbuye ko yobafasha umwaka ntuzobe impfagusa. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Kongo Denise Nyakelo Tshisekedi akaba yashimiye leta y'u Burundi yo idahengeshanya kugarukira ku mpunzi z'abanyekongo baba mu gihugu c'u Burundi, aho yanaremesheje izo mpunzi ko intambara izorangira bagaheza bagasubizwa mu gihugu c'amavuko. Mw'ijambo ryiwe umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye akaba yatumiriye izo mpunzi gusabikanya duke baronka nayo ugwaruka aruhamagarira kwirinda ubushurashuzi. Murabona ibihe murimwo benshi n'ugwaruka biriko ruragira mu bigero, mwirinde ubusambanyi kugira ntimugware ya ndwara yitwa mpox, mwirinde ikiza ca sida, hanyuma mugume mufatanye mu nda, umwe carose asangire n'uwundi. Aha muri wanyu muri muhira. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye akaba yashimiye amashirahamwe adahengeshanya gufasha impunzi ziba mu gihugu c'u Burundi. Impunzi ziba mw'ikambi ya Giharo mu ntara ya Rutana zirenga gato ibihumbi 17 zikaba mu nzu zirenga gato ibihumbi 5.